Okay, ngo ati burya twese turavuga ngo ati Imana imbere kandi yame iri imbere. Mugani ngo ati no munsi ngo mvuge ngo ati amahoro imbere. Ego ngo ati ntuzokwifuze kuroranirwa ubuza amahoro mugenzawe. Ngo ati ni ibintu bishika urumva naho bidatahuritse mugani ngo ati ni kone biri. Rero nco gituma mvuga ngo ati no munsi n'umunsi udasanzwe itariki 27 mu 2025 ngo ati ni hone. Ego ngo ati ni hone amasinyo agiye kuba yo kuronderaho yo kuzana amahoro umutekano mu karere ka Eastern African Community cyane muri Congo. Ego ngo ati Rwanda, Qatar, US na Congo ati bagiye gushira umukono aho ukuri kuri. Ego rero iyi video uri kuraraba mwaka kanya aho Donald Trump yemeza avuga ko bigiye kuba. Ego niko baragusira mu Congereza ndaza kwikina hanyuma uyumviriza mugani mu ncamaka ngo ati ivuguku ariko aravuga ngo ati burya akarere ko muri Congo nuko ivyabayeho birarenze biteye ubwoba. Intambara gusanga abantu bariko baricwa n'imipanga, intambara zitandukanye ugasanga nyine abantu bariko barahunga igihugu. Urumva ngo ati ngo ni ibintu bibabaje kandi bikaba ari ibintu bigoye vyabayeho kuva kera bimaze imyaka n'imyaka. Mugani ngo ati uwo yarungitse aho uwo muntu yashoboye kuzana iyi myandiko yo kurondera amahoro umutekano mu karere ko muri Congo ngo ati nivyone yarashoboye gukora. Urumva amushimira mu ako kantu. Ego hariho n'ikindi kintu ngo ati yavuze ko avuga ngo ati burya ngo ati nibigiye gusinywa mu masaha 9 yo kumugoroba ngo ati n'ibintu bigiye kuzana amahoro bigiye kuzana umutekano tutibagiye ngo ati n'inyungu Amerika igiye kubivanamwo nayo nta yindi ni kuraba ko yozoronka ubutare kubera ngo ati burya inyuma y'aya masezerano yemejwe aho bakasinya bakazana amahoro mu karere ko muri Congo. Urumva hariho n'iyindi deal aya ni masezerano bashobora gusinya hagati ya DRC na US Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira bashobore kuraba ngene boronka ubutare amabuye y'agaciro uko nuko nabo bakabaha umutekano n'amahoro. Bati ni ibintu bikomeye rero kuba u Rwanda na Congo bagiye gusinya hanyuma imboneza aba babona ibiriko biraba ari Qatar na US. Bati ni ibintu bikomeye n'ibintu bishimishije. Avuga ngo ati burya n'ivyo bihugu aho abaserukira ivyo bihugu bavuga yuko nabanyene batari bazi yuko ibi bintu vyoshitse aho bishitse vyoshitse kw'intebe y'umuperezida wo muri Amerika vyoshitse ku rwego yuko amahoro yorondegwa yuko amahoro ashobora gushika. Rero urumva icizero kiriho gikomeye cyane. Ego wati wumvise n'ingene Donald Trump abivuga ko vyumvikane yuko aya masinyo abaye hanyuma amahoro akaronkwa. Urumva DRC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashobora kugira ayane masezerano yo gutanga umutekano mu karere ka Congo maze nabo bagasubizwa abo bagahembwa ubwo butare boba bemezwe mu gihe boba bagize basinye amasezerano. Ati mu ncamake bisobanura uko burya ngo ati u Rwanda na Congo basinye amasezerano hanyuma Qatar na US bakaba bariko barabiraba vyumvikana ngo ati u Rwanda na Congo nta ngorane bagifitaniye ngo ati n'amahoro yose. Rero niyo haba ayo yandi masezerano yo hagati ya Congo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyumvikane kimba uwo mutekano utararonkwa mu gihugu cyo muri Congo. Urumva US irashobora kwinjira hanyuma igatuza ayo ikavanaho abantu bose bigaragaza yuko bariko barazana umutekano mubi mu karere aho mu gihugu ca Congo kimba ari M23 n'ayandi magroup ashobora kuba ariko aragwanya igihugu aho leta ya Congo. Nkuko bavuga ngo ati mu makungu Rwanda ari yone iri kurafasha M23. Urumva bavuyeyo ibintu bizogenda neza, batavuyeyo urumva Leta Zunze Ubumwe zoshobora gufasha Congo kugwanya uwo mwasi. Kimbi zo biri kuragwana n'u Rwanda niko ne bizobabire. Urumva bati ni ibintu bikomeye n'ibintu vyiza kurondera amahoro mu karere ni mu gihugu ca Congo. Ego ngo ati ni kone biri hinga nawe wirabire kano ka video. Clock in the Oval Office we're going to have a signing with Rwanda and the Congo. So I'm a little out of my league in that one because I didn't know too much about it. I knew one thing, they were going at it for many years and
with machetes. It is one of the worst wars that anyone's ever seen. And I just happened to have somebody that was able to get it settled. I mean, just a brilliant person who is very comfortable in that part of the world. It's a very dangerous part of the world. I said, are you uncomfortable there? People are being killed. School children are being raided and killed. And I don't even want to say how, but as viciously as I've ever heard. Are you uncomfortable? No, that's the part of the world that I know. Very comfortable. Was able to get them together and sell it. And not only that, we're getting for the United States a lot of the mineral rights from the Congo as part of it. They're so honored to be here. They never thought they'd be coming to, look, this is a very tough part of the world. They never thought, they were just telling me, they never thought they'd ever be coming to the White House, and they're so honored. And so we're going to give them a great big reception, but that's after many years of fighting. It's a great thing. That's at 3 o'clock, I believe. ego ati itariki 27 mu 2025 nihone ngo ati aya masezerano asinywe kuti ni ibintu bikomeye ntibirambwa nibiraza kuba mu masaha ari imbere ego hanyuma nawe ndakubaza none ibi bintu bizogenda bien ibintu bigiye gusinywa bazobikwirikiza ntibazohava bashubira gutera inyuma y'aya masezerano bibaza ngo ati vyifashe gute bimeze gute mu ruhande rwawe nwandike ngaho muri comment kuza ka video ukagira like ukakunze cyane naho ukagira potage kugira mugenzi wawe nanye nashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri nta handi nahanyene akazama trending imbere Diodone ngo tuzosubira kubana niho twabonana peace. O'clock in the Oval Office, we're going to have a signing with Rwanda and the Congo. So I'm a little out of my league in that one because I didn't know too much about it. I knew one thing. They were going at it for many years and with machetes. It is one of the worst wars that anyone's ever seen. And I just happened to have somebody that was able to get it settled. I mean, just a brilliant person who is very comfortable in that part of the world. It's a very dangerous part of the world. I said, are you uncomfortable there? People are being killed. School children are being raided and killed. And I don't even want to say how, but as viciously as I've ever heard. Are you uncomfortable? No, that's the part of the world that I know. Very comfortable. Was able to get them together and sell it. And not only that, we're getting for the United States a lot of the mineral rights from the Congo as part of it. They're so honored to be here. They never thought they'd be coming to, look, this is a very tough part of the world. They never thought, they were just telling me, they never thought they'd ever be coming to the White House, and they're so honored. And so we're going to give them a great big reception, but that's after many years of fighting. It's a great thing. That's at 3 o'clock, I believe.